Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Uno musi nipfuje ko dusabikanya iyerekwa nagize hari kuwa gatandatu zari tariki 29 z'ukwezi kwa 10 muri 2022. Rero impamvu shimye ko iri yerekwa tworisabikanya ukugira ngo abantu bamwe na bamwe baze baratahura. Yerekwa rero nagize hari mu gatondo ko kuwa gatandatu kwari mu guca, nagize yerekwa mbona abadamu babiri bari mu ngorane, ariko umudamu umwe wewe ntivyari bimworoheye cyane kubera umugabo wiwe. Ariko mbere yaho hari n'ayandi mayerekwa nari nagize, mugabo iryo ngiye gushimikira ko niri ry'aba badamu. Kandi mbere yuko mbona abo badamu nabanje kubona Bikira Mariya, mugabo aho nari mpagaze ndabona Bikira Mariya ari hirya gutyo hanyuma ndamwihweza gusa, hanyuma ndanezerwa no kumubona. Ubundi ncambandanya gukurikirana iby'abo badamu babiri. Abo badamu babiri rero, umudamu bose uko ari babiri bari bafise ingorane, ariko umwe wewe nibaza ko ari afise ingorane zisumba iz'uwundi kuko umugabo yari karamutoteza cyane. Hanyuma ndiko nihweza ibya nyabadamu, nyuma rero niho naje kubona abadayimoni batatu. Mbonye abadayimoni batatu bariko barataka uwo muryango, uwo mudamu n'uwo mugabo. Nukuvuga ko abo badayimoni bari kwataka uwo mugabo kugira ngo akomeze atotejutse uwo mugore. Hanyuma ndabiraba, hanyuma umumarayika acaraza arasigurira igituma abo badayimoni bariko barataka uwo mugabo ko ariko aratakwa n'abadayimoni kuko uwo mugabo ni umuntu atanasenga, ni umuntu atumvira Imana, ni umugabo yibereye mu by'isi. Kuko ujya wundi mudamu nabona yari umudamu novuga ati yari umuhabara w'uwo mugabo. Ubwo rero uwo mudamu yitwa ko yari umudamu w'uwo mugabo, uwo mugabo aramutoteza. Hanyuma ndavyihweza, ngerageza rero kuja guhura n'uwo mudamu, ntangura kumuganiriza ndamuremesha kuko wa mumarayika amaze kubisigurira yaragiye. Mugabo ntangura no kuza ndasengera uwo mudamu n'uwo mugabo, ariko uwo mugabo akaguma guhahaza uwo mugore. Uwo mugore aragira hava nyene mu rugo, nkabona ni nk'umuntu ariko aragenda atazi niyo ariko araja ahangayitse. Hanyuma ndandegera uwo mudamu ndamuvugisha, kubera uwo mudamu yumva ndi umuntu avuga neza, aranyikundira, yumva umenga noguma ndamuganiriza. Hanyuma ndabye inyambaro y'uwo mudamu, nkaraba n'agahinda n'ibibazo yararimo, nanje nkumva koko ndamumviye ikigongwe. Ariko wa mudamu wundi we yari yamaze kugenda, ntabonye amaherezo yiwe, mugabo na wene yari yatatswe na babadayimoni batatu bariko baratakana wa mugabo. Rero nyuma uwo mudamu rero amera amperekeza nganiriza. Rero igituma abana b'Imana satse ko dusangira iri yerekwa, nukuntu Imana inyereka abantu ngomba gufasha baba bahangayitse. Uyo mudamu gushika ubu sindamumenya uwo ariwe, sindamutahura, ariko ariho kandi Imana irashaka ko ndamusengera, kandi Imana irashaka ko ndamufasha. Ubwo rero nyamudamu nyamudamu aravye ukuntu noba
umenga namwitayeho akumva umenga yorondera utuntu yompa. Ndamwihweza ndamubwira ntoya, kubera ko nari niyambariye nk'umuntu asanzwe, byabonekana ko hari mu Burundi. Uko biri kose uwo muntu nzosanga ari umuntu wo mu Burundi. Byabonekana ko ari mu Burundi, nari niyambariye ibintu bisanzwe ku buryo atashobora kwibaza ati uyu muntu yoba ari mu diaspora. Ashaka rero kugira utuntu yoma, mugabo anyisigurira ko kwa Kenye iyaba yarafise uburyo, yanezerewe n'ukuntu namuganirije, n'ukuntu namusengeye, n'ukuntu namuremesheje. Hanyuma ndamwihweza ndaniha. Hanyuma nishe nyamumama nyene akaguma yumva umenga yogira. Hanyuma je ndamubwira nti rero mama, jewe mpinamba zawe, urafise inamba za telefone z'umuntu woba wizera ko woza uravugana nanje uciye kuri uwo muntu, canke ko je no gutelefona ciye kuri uwo muntu bigakunda. Atangura kuba yombwira ubu ingorane afise zotuma ataronka telefone, n'ukuntu kandi umenga ntiyoronka umuntu amutiza telefone. Rero je aca nandika inomero ku gakaratasi, kuko nta ni telefone nari mfise mu ntoke. Je aca nandika inamba za telefone ku gakaratasi, ndazimuha ni mama, urabona izi namba za telefone, wowe uzibike uzorondera umuntu afise telefone, uzompamagare kuri izi namba, hanyuma je nzokuganiriza wewe. Ngo none burya ngo urafise telefone, ndafise telefone nta ngorane. Nkiyumvira nti ndamubwire ati je burya ntiworonka amahera umpa, ati kubera jewe ndi mu diaspora mva muri Australia. Ubundi mutima ukambwira ati sindabimubwire, gusa nyamumama akayihweza ahubwo ukamenga nije yumviye ikigongwe, kumenga iyaba yarafise ikintu yompa. Ndamubwira ni mama, wewe ntugira ingorane, je sishonje kandi je nta ngorane mfise, ahubwo wewe uzondondere kuri izi namba ndaguhaye, aka gakaratasi ntuzogate, uzondondere kuri izi namba ndaguhaye, hanyuma umwanya wari wo wose tuzovugana. Ati kandi nzokugirira neza, ati wowe uri kurahangayikishwa n'ibyo wompa jewe, mugabo jewe nzokugirira neza. Ati ako gahinda ufise uzogera igihe gahere, nzogusengera kandi hari igihe Imana izohezagira ibiganza byanje, wowe nkaguhezagira. Uwo mumama rero twaraganiriye uko. Hanyuma gusa byaje guhinduka, mbona ko wa mumama twariko turavugana kuri telefone. Ubwo rero ishatse kubabwira abana b'Imana, jewe muri abantu benshi mwipfuza ko ndabafasha, muri abantu benshi mumbwira ingorane mufise. Ubuhoho mu Burundi hatse uruzuba rwishi, abantu benshi nta zindi ngorane bari kumbwira usibye izo gutera ibigori n'ibiharage bikaba byarumye, bakaba bahangayitse. Rero nagira ndababwire, nanje aho ndi muri Australia umwuzure warateye, amazu yaratwawe, kandi mu ntara ndimo mbere hafi yaho ndi, mugabo ndashima Imana iwanje ntibirahagera canke ntibize binahagere. Umukama Yesu nkorera azakomeze andengere. Hanyuma iby'inzara ibiri kwisi yose, ahatateye ngo ruzuba hari gutera amazi agakumba n'ibyo abantu bateye. Ibi nabyo ni kubera abantu b'isi twaretse kumvira Imana, twigira mu by'isi no gushigikira abantu b'inkozi z'ibibi, kuko ushobora kutaburi kurashigikira umwicanyi cyangwa umurozi, ukaburi kurashigikira umutinganyi, ukaburi kurashigikira ko umwana wawe yihindura urukoba canke yihindura, yari umukobwa akigira umuhungu, yari umuhungu akigira umukobwa, ukaburi kurashigikira ko umwana wawe akina za pornography, ukaburi kurashigikira ko umwana wawe
aja mu buraya butandukanye cyangwa aja mu bintu bitandukanye. Hari ibintu byinshi cyangwa amashirahamwe menshi yagiye yaduka akora ibintu bitabereye, ugasanga umuryango w'abantu batanywa inzoga uriko kumbure urashigikira ku mwana agenda gukora mu kabare. Ibyo byose ni ngorane ku mwana w'umukobwa kuza gukora mu kabare akiri umwana muto. Ibyo byose rero nukuraba tureke gushigikira ibintu by'amafuti bibabaza Imana. Niyo mpamvu Imana idutera umugongo tukaba turiko turahura n'amakuba, turiko turahura nayo, turiko turahura n'imyuzure, turi guhura na bya Nyamugigima, turi guhura na bya volcano, turi guhura n'intambara za Ukraine, za Congo, za n'ahandi, inzara mu bihugu bitandukanye birirwa barahamba ku munsi. Nagira rero ndemesha abarundi ni muhumure dusenga Imana iduha imvura, kuko je ndiko ndaraba mbese mu Burundi turacyafise ibintu by'agahengwe. Rero dusenga Imana itanga imvura, hanyuma uko uwari we wese yombwira ikibazo afise nukuri sinoroshobora kugikemura. Hanyuma mwiri yerekwa nagize jewe narabwiye Imana nti Mana nteze ibiganza byanje bihezagire kugira mpezagire ujya mu mama nabonye ari mu ngora narushe yarahetse n'umwana. Rero ubwo nyene irijya yerekwa ndazi neza ubu nibereyeho mu bigeragezo, kuko ibintu byarazimbye mu masoko, ibintu bimeze nabi, ariko cyonzi ndazi neza ko Imana itazobura ingena ibigenzi gahezagira ibiganza byanje nkabona guhezagira ujya uwo mu mama. Ntawe nzi, ntihaze hahave hagira n'abandi bantu babyikikamo ngo bibaze ngo uyu no mubwira gosanga ari jewe. Oya, kuko uyo muntu nk'ubu duhuye no mumenya, naramubonye pica yiwe, duhuye no mumenya uko yari yambaye nuko byari bimeze. Ni nkuko nogira gutya nkabona iyo foto nko mu magurupe atandukanye, nkabona iyo foto nkacamenya neza ko ari wa umuntu Imana yanyeretse. Nyimba kuri gahunda nta gahunda cyane se nta porogaramu afise yo kuja Burundi muri iki gihe, ariko wosanga Imana yaranabimpangiye kumbure uwo muntu nkazomubona mu Burundi, kuko hariho igihe nigeze kuva ngaha muri Australia inzi ko ngiye kuramutsa imiryango ni gutyo, ariko sanga hasa naringiye kuri programa y'Imana yo kuza guhiga abantu bari mu byaro. Imana yari yaranyeretse kandi Imana yashaka ko bamwe ndanabakurayo muri aho bari mu ngorane nkabiyegereza. Hari abo niyegereje turi kumwe mu mahoro. Haleluya, amen. Rero Imana yishatse ikintu nkora ni ikinkoresha. Ntabwo abantu bose uko bababaye nogira, ntabwo uko abantu bose bababaye canke bambwira ibibazo bafise je noshobora kubitunganya, ariko uyu muntu we arahari, kandi igihe nzomubona nzongera ndababwire ati burya wa mumama Imana yanyereka naramubonye. Iryo yerekwa rero novuga ati reka ndarigeza aho mugabo, kandi mwumve ko abantu bagabo n'abagore mubatse ni murabe ingo zanyu musenge, kuko murumva ko abo badayimoni batatu nabonye bwari ubuntu sinzi ukuntu noronka ndabivuga bw'ubukankara, ubuntu bw'ubukankara. Nyimba mwaba mubona ibikankara ingene babicapa bakabishira ahantu cyangwa ibikankara, ubuntu nyene bwapfapfanye bw'ubudayimoni bw'ibikankara butera abo bantu. Uwo mugabo nyene agakubita umugore akamumerera nabi, akamujyagumba, agacaja kumubahabara. Urumva ko narabonye n'uwundi mugore w'umuhabara nawe yategwa nabo badayimoni, bigatuma uwo mugabo agirira nabi uwo mugore wiwe yitwa ko yari umugore wo mu nzu. Birashoboka rero akaba ari umugore ahangayitse. Imana yabonye ko nkwiye gusengera, kuko kuva uwo munsi naciye ntangura kumusengera kwanza. Uyu munsi niko ndategura audio ni kwa Mungu. Hanyuma kuva ejo nkibona iryo yerekwa natanguye gusengera uwo mumama, sengera n'uwo mugabo.
hanyuma kandi nkasengera n'uwo mugore wundi yoba yariko arasambura urwo rugo rw'abo bantu. Ababubatse rero musengera ingo zanyu, murumva ko abadayimoni baratera ingo zanyu. Umuntu adasengera urugo rwiwe ntirushobora kurama. Ikindi kandi novuga mwiyerekwa nyene nabonye ejo kwa gatandatu ry'iryo tariki 29, narabonye kandi ko hari umuntu yoba agiye gupfa, kuko nareretswe imva nkabona iyo mva iriko n'umusaraba, kandi ibyo byo nta nubwo byari mu nzozi, ni ibintu nabonye n'amaso, bintera ikibazo nkibaza. Ariko nyuma kandi mu ijoro ry'uyu munsi iyo mva nongeye kuyibona. Ubwo uko biri kose Imana iranyereka ko hari umuntu azohava ataha, kandi mu bantu numva ko inzi. Ubwo rero Mukama Imana abahezagire hejuru y'ibi, kandi ndajenze kuvuga ini audio tuvuge ku bintu by'abantu bariko baraja muri Serbia canke mu bindi bihugu, navyo tubivuge ko kugira abantu baze bararushirizaho gutahura no gusenga Imana, kugira Imana iziraduha ibyo gukora tudahubutse twitonze. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.